akamoto Imana yumva. Akamoto ni iki? Muhumuro mu Kinyarwanda. Imana avuga ati nivyo aya masaha ni meza, amaplan ni meza, mugabo hari akantu ko numva hari reka rindira gato ngira ndondere uriya ninde? Uya ninde? Yesu yakoragenda abandi 5,000 bamukikuje bamusita bamushaka ko gukira bamushaka itangaza haza umugore umwe gusa amaze imyaka 12 ava amaraso aravuga ati stop nibigiye gufashe rindira mwese muranshaka mwese murakana igitangaza ariko hari umuntu ankozeko twakoze ko twese nivyo bankoze ko mwese ariko sico kimwe akamoto garatandukanye. Wewe ukwiye kugira ivyama muri sezo nziza na sezo mbi. Gushima Imana kuco iri ntuzoguhagarika ntuzorambirwa kuko izoguma iri kiri kuko nyimba ari alfa na omega biguma vyoroha kuma ari alfa omega niyo utegeka niyo ubona vyose niyo ubona kure aho tutabona isi yose iri mu kiganza cawe. Iganda cyawe ari ubushobozi niyo majambo ukwiye kubwira Imana. Tugende muri Itanguriro 27 Genèse chapitre 27 murongo wa mbere. Itanguriro gice cya 27 murongo wa mbere. Isaka ashaje amaso yiwe asigaye abona ivyijiji ahwihwisha gusa. Ahamagara imfura yiwe Esau ati ewe mwana wanje. Aritaba ati sabwe. Komeza murongo wa kabiri. Aramubwira ati raba ndashaje sinzi umunsi uzompitana none enda rero niwabire ivyo uhigisha umutana wawe n'umuheto wawe ugende mw'ishamba uhige undonderere akanyama. Nakuzi iyo traduction undonderere iki ahandi usanga banditse ngo akaboga gende ndonderere akanyama. Mfransa bavuze ngo unonderere iki? Gibier akanyama canke ico fungura sivyo? Hanyuma murongo wa 4 rero turabe igituma mutumye uheze utekeze icumbe nk'izo sanzwe nkunda uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa. Mwavyumvise arashaje agira apfe ubundi ugira upfe uraraga urumva wewe ndaguhaye hajya sivyo ndagusigiye ngaha ni wewe mukuru hamujya ariko ngaho ko vuga ngo ndakeneye iki akanyama iyo mfuma mvuga ngo akanyama ya titre ne kuyinwa nkagira akanyama. Imana ishimwe. Haleluya. Titre ni banza ume ico fungura. Banza ume ko mutabivuga banza iki nkuvuga akanyama mvuga ico ufungura banza ico ufungura kugira ngira iki umbriza ndashaka guhezagira ariko kugira ndaguhezagire mbanza kubona kusahani sivyo nubundi nakuguhezagira sivyo nta muvyeyi yanga guhezagira umwana ariko niwazana akanyama hari ikintu uza kuronka mwana wanyu ataza kuronka hari ikintu uza kuronka kirengeye ordinaire sivyo. Ijambo ry'Imana bavuga ngo abanya n'abapagani Imana irabahezagira siko imvura igwa ku bapagani n'abizera sivyo. Hari abapagani baronka umugisha batsitarako ariko vuga utariko hari umugisha watetswe mu ijuru utandukanye n'ijya mvura ikugwako utandukanye n'ijya zuba nuvuga yuko n'umugisha wateguwe. Vuga uti wateguwe. Uwo mugisha yo kiri uronke hariyo kwanza gufungura nyene kuhutanga banza gufungura niyamara guhimbagwa niyamara guhaga aca guhezagira. Haleluya. Yavuze ngo murongo wa 4 sino murongo wa 4 pastor verset 4 uheze utekeze icumbe nk'izo sanzwe nkunda uzinzanire nge mbone kuguhezagira ntarapfa. Haleluya. Yakubwira nde umuhungu we Esau sivyo niyo mara kuzana ndaguhezagira bane majambo jewe papa wawe ndashaje ariko narindiriye kunzanira ndaza kumva akamoto kavyo
mfungure maze ndaguhezagire. Hataza kubona rero yuko iyi ni ishusho ya papa wacu wo mwijuru. Tukeneye kumenya nimviriza nimba uzi yuko ari ikintu Imana ikeneye gukora kugira iguhezagire nindashaka kukimenya. Okay, abone bashaka guhezagirwa sivyo? Abadashaka guhezagirwa ni bande? Abadashaka umugisha. Twese turashaka guhezagirwa. Rero ni vyiza ko tumenya ivyo papa wacu atari Isaka ashaka. Amen. Tukomeze dusimbe murongo wa 25 verset 25 umanuka. Soma. Musomye inkuru ni ndende. Nyina wiwe Rebeka yarumvise yuko papa wiwe agira tanga umugisha. Avuga ati rero yamenye ko papa we ashaka yuko anza genda kuzana akanyama kugira ngo ngica afungura. Rebeka cagira inama nde Yakobo ati rero ujya mugisha shaka ari wowe utwara. Amen. Kuko papa wawe arashaje nekibona neza. Mungu aravuga ati jewe ndafise iki ngaha ubwoya, ariko Yakobo nabwo afise, ariko Esau arabufise. Ati rero nawe utabufise genda ubushireko bwa fake artificiel. Ugenda ufise ubwoya bwa artificiel, papa we ntiyabwumva yibaza ngo ni wewe. Hanyuma baramutanga, Esau aremera gutanga rotwa denes. Kubera iki? Kubera akanyama nyene. Akanyama karakoze ibara. Hanyuma aragenda, mama wiwe niwe panze vyose. Abantu benshi baravuga ngo mama wiwe yarabeshe, ariko mama wiwe yagendeye ku buhanuzi. Hariho profesi yabaye bakiri munda, sivyo? Yavuga yuko mutoya ari wazoronka kwasamura gwa gusumba mukuru wiwe. Mama we azana Yakobo, barazana icyo se papa we arindiriye. Isaka yararindiriye gusa, je nkeneye akanyama. Murongo 25 verset 25. Aramubarira ati vyigize hino nanje ndye kuvyo wahize mwana wanje. Navyumvise bimota mugabo egeza ngaha. Navyo mbona neza ariko vyegereze. Hanyuma kugira ngo nguhezagire. Kusiramo kugira ngo nguhezagire. Hari imfungurwa Imana irindiriye kuri wewe kugira ngo iguhezagire. Amen. Tujaye kuri Yakobo mugazo turaza kubona Imana. Haleluya. Komeza. Arabimwegereza ararya, amuzanira vino arashoza. Masese wiwe Isaka aramora ati nyegera mwana wanje. Ungumbire. Yahaze, yanezerewe, yanyoye, yatuzumuwe, nyegera. Bandanya. Aramwegera, aramugumbira. Haleluya. Yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe. Mbere ko bandanya ngaho, iyo ijambo nyegera ndarikunda cyane, sivyo? Linyibusa Abaheburayo 4:16, Hebreu 4 byandike. Amen. Ngo twegere intebe y'ubuntu kugira ngo tugire gute? Tugire gute? Tugambere turonke imbabazi canke ikigongwe, kandi ngo tutabagwe turonke secours mu mabezo yacu. Vugutegera. Ifo kumwegera, sivyo? Numwegerere main vide. Mwegere n'ibiganza bigaragara. Mwegera amotegwe n'imfungurwa. Hari imfungurwa arindiriye, numwegere gutyo gusa. Tuza kubona izo mfungurwa arizo, sivyo? Izo mfungurwa n'amashimwe ava mu kanwa kawe. Amashimwe ava mu kanwa kawe ni imfungurwa. Haleluya. Imana yashaka gufungura amashimwe yawe. Aramwegera verset 27. Aramwegera, aramugumbira, yumva ubutamirane bw'imyambaro yiwe, aramuhezagira. Ati ubutamirane bw'umwana wanje bumeze nk'ubw'umurima uhoraho yahaye umugisha. Amen. 28. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru. Umve atanguye kumuhezagira kubera yahaze. Kumva twenga ariko nivyo, sivyo? None yambwiye ngo genda uzane kugira ngire gute? Ndaguhezagire, ndaguhumugisha. Komeza 28. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku biboribori vyo mu ndimiro, hakikimbe impeke
canke na vino. Umviriza tugeze ngaha nawe wananye soma 29 yagumye avuga imigisha gusa kubera yahaze vuga uti kubera yahaze tuje kuvuga ivyo kugira umunsi n'ivy'impuhema ab'impuhema baravyumva sivyo haleluya Imana ishimwe suramo 26 yonyene 26 maze se wiwe Isaka aramubara ati nyegera mwana wanje ngumbi. Haleluya vuga uti nyegera. Reka rero turabe nako nababwira yuko Imana ishaka yuko uyegera amen ariko ntuyegere n'ibiganza bigaragara uyegere n'amashimwe ntuyegere n'umyidodombo igihe nako nibuka ya interview nce nibuka ngene muri 2009 nama niko ndegera n'amashimwe narashima Imana ngashaka ko inzu yose yuzura amashimwe maze ko na insecticide ukora poma sivyo ndashaka inzu yose yuzura amashimwe habe hahera habe sanctuary y'Imana haleluya atinyegera Imana ishimwe ngena bereke rero aho muri zaburi hoho ari Imana yenyene yivugira ko ishaka gufungura apana ivyo kuvuga ngo tuko turagereranya ngo Isaka ngo ni Imana sivyo reka tuje muri zaburi 50 Psalm 50 zaburi 50 umurongo w'8 gire ku murongo pastor sinkugayira ibimazi vyawe ndavuga ngaho ariko aravuga ni Imana iko iravuga sivyo musindagayira de iki ibimazi vyawe ibimazi vyawe vyoshijwe vyama imbere yanje na ntaryo bo ibimazi vyawe nuva yuko kera batanga ibimazi gute cyangwa ibitambo ibimazi n'ibitambo bafata gitungwa bagasesa amaraso bakagitafata bakagiturira baragiturira sivyo jambo y'Imana tweka byabayiturira hakaduga umwotsi imbere y'Imana ya mwotsi rero ni nkuko Imana yiko iramoterwa n'umwotsi ikishaka gutahura uno munsi amen ikishaka gutahura uno munsi nuko igihe cyose uri kuratanga ishimwe hari umwotsi kuraduga hari umubavu uri kuramduga hari parfum vuga uti parfum hari akamoto kaduga imbere y'Imana igihe cyose ushima Imana hari akamoto kaduga keza amen hari akamoto kabi gashaka kuduga ryari yukuri dodomba yewe idoga hari akamoto kaduga yewe ugiye ushima Imana hari akamoto kaduga ariko hari akamoto kaduga keza cyane iyo uri kurashima mu bihe utari ukwiye gushima ko mutavuga amen muri iyo bihe mucamugira iki ko mutavuga amen bivuga ko mutashima hari ibihe wumva utoshima ibihe byagenze nabi ibintu byagenze nabi baguhaye refu ya visa urashima cyangwa kuita gatoki igihe umufiance yaguhevye urashima ndavuze ngo yego utaramukunda nikuba yuko urashima uko bimeze kose sivyo igihe akwiye ko bagusohoye mu nzu imbere y'Imana uvuga gute zaburi 104 ngo mwegere intebe y'Imana n'amashimwe hari amashimwe ugira atari uko wumva kuja gushima hari amanivo atandukanye sivyo hari gushima kuko wahezagiwe nta muntu n'umwe yaronse diplome bafaza ngo utegeze gushima umuntu yamaze imyaka 5 atararonka uvyaro bakaba ko yasamye ngo gerageza ushime hago mubwira ugerageza ntushime kuko amashimwe yako yadudubiza muri we iyo aronse inyishu yo wishuwe amashimwe naturel vuga yuko biri muri wewe ahubwo biraguturira wumva wabwira abantu bose Imana akoze wumva wogenda kuri statue ukabishiraho kubera ikironezerewe ushaka bose babimenye sivyo ariko bimeze nabi haleluya cyo Imana ngo dushime mu bihe vyose nivyo rero bikomeye niho uzobonera umuntu akuze mu muhema umuntu akuze mu muhema ashima mu bihe vyiza no mu bihe bibi rero Imana iravuga ngo agiye kubwira abantu batanga amashimwe batanga ibimazi haleluya batanga ibimazi nka kamere nkuko bisanzwe nk'umugenzo abwira ngo sinkugayira ibimazi vyawe ibimazi n'ikinyarwanda n'ibitambo sivyo ngo ibimazi vyawe vyoshejwe vyama imbere yanje na naryo iyi message ni yatwe twese ndazi ko mwese musenga mu buryo butandukanye ushobora kudasenga neza imisi yose ariko urasenga rero ajya amasengesho yawe nibimazi nivyo ko yavuga mu buryo bw'impuhembo sivyo
rero Imana ikwiye kubwira wewe ati amasengesho yawe yama ari imbere yanje ndayabona. Nubu utarishurwa Imana irayabona. Amasengesho wasenze mu izina rya Yesu yose Imana irayabona, irayumva, arabitse quelque part. Haleluya. Ariko no munsi hari ikintu Imana cyo gusaba urenza kurajya amasengesho yawe, kuko hari imigisha isaba divo yindi. Ntimuravyumva. Hariho nivo yindi. Mu Gifaransa mu Kirundi nivo n'urugezo. Vitesse. Mu Kirundi bavuga ngo igitesi. Ari igitesi kindi ukeneye gushiramwo. Haleluya. Murongo w'icenda Pastor Pio dusomere. Sizo kwakira imasa yo mu rugo rwawe. Canke amasuguru y'imene zo mu mpongore zawe. Kubera atazozakira kuko ibikoko vyose vyo mu kibira n'ivyanje n'inka zo ku misozi y'ibihumbi. Atanga kumuhindurira. Haleluya. Ugambira mbwira ngo biri imbere yanje ningwa ndabibona. Rero ashatse yuko ava aho yarari ivyo amenyereye. Imana ishaka kuva muri kamenyere ive muri ordinaire. Uno musi amasengesho yawe ahinduke. Imana irayabona, Imana irayakunda, ntiyanse. Ariko murongo w'icenda no w'icumi iramuhinduriye. Vuga uti yampinduriye. Uhindura amasengesho yawe. Ajya warusenga si mabi. Kandi Imana irayumva, irayabona, ari kuri table. Ariko ari ahandi hantu Imana igushaka. Hari ibintu vyawe Imana ishaka guha, ariko yavuze ati ndashaka kwanza guhaga. Nuvuga ngo ajya ngo byo byose mu bucera verse 9. Okay, 10 ibikoko vyose. Kuko ibikoko vyose byo mu kibira ari ivyanje. Urumva yashatse kubereka ati muko muranyidodombera muntu mu rutoke ngo twaguhaye inka nyinshi, twaguhaye intama nyinshi. Imana ikababwira ati none mwampaye n'ivyanyu. Mwafise bwo mwebwe. Mana raba naguhaye amafranga menshi. Nagwaye imodoka yanje wayikuye he? Yumvira ngo Mana ngurandesevye n'imodoka yanje nahevye. Imana ikubwira ati genda usome Zaburi 24 murongo wa mbere. Utahure ko isi yose n'imiduga yose n'amazu yose n'amabanke yose arayanje. None wowe ukurankangisha ngo wampaye. Abahimana mutahure ko ari teka muhawe. Haleluya. Tukira abana batoya muri primaire, abavyeyi bacu baradutwara gusenga. Hageze ofrande, muri ofrande hari amapaniye batembeza mu bantu hagati. Hanyuma twaranigana ku bavyeyi baduhe akanoti, tukaryoherwa tukagenda gutanga. Turatanze. None niba twatanze umugisha wagiye kwanje canke nyene amafaranga. Ukagenda ukagenda uragapeti uragiye gutanga. Wowe wayakuye he, wayakoreye he? Wayabiri icuya niwe aronka umugisha si wewe. Urabyumva rero hari ibintu Imana iguha wowe ukavyumva igifuwa ngo uruhatari, turuhatari watewe iteka. Watewe iteka. Nomara kubitahura rero tuzovuga Mana amafaranga yanje wayakuye he? Ni muhema uhumeka niba iguhaye watambutse uradefira bien amaguru wayakuye ikirato gikuye ninda tambaye ikirato nga andi kumbwira abantu babaye ibirato nuva yuko warabihawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ikintu cyose ufise waragihawe. 11 bikora ryo wamwanya no kuragenda. Ndazi inyoni n'ibisiga vyose vyo ku misozi. Apana ubiriza inyoni n'ibisiga vyose nimba arabatanga inka abakene batanga inuma sivyo. Rero ziriya nka yatanga uvuga inka ubusho bwose misozi n'inyoni ndazizi. None uno munsi muri 2023 Imana yotubwira ngo tugira inyoni, yotubwira inka, yotubwira iki? Ndaza amarundi yose ari muri berbe, ndaza amadolari yose ari muri FMI, ndaza amaero yose sivyo yose ndayazi. Vyose vyo ku misozi ni iki? N'ibikoko vyo ku gahinga n'ivyanje. Ibi vyose akora avuga ngo n'ivyanje nivyo batangira Imana. Imana ikira bacisha bugufi reka kuvyura umutwe nose manabizi narabiremye n'ivyo wanje.
ari umuntu yambwiye ati iyo nyigisho mvuga si yo kwera amafranga amabiye si Imana yaremye n'abantu bayakoze. Ndamwazaniye abantu bayakoze bayakuye he? Bon, umengo bakora mu giti. Igiti cyavuye he? Ni Imana yakiremye. Byose bigaruka hehe? Tutekereza rero. Murongo 12. Nogize inzara sinorinze kukubwira. Kuko isi ari yanje n'ibiyuzuye. Haranshishije bugufi. Mana ramba sengesho amashimwe naguhaye. Hamwe no kenera amashimwe. Jewe uhoraho mfise abamiliyari y'abamarayika. Sizoza kurondera wewe n'intenge zawe siwe norondera. Hari amarayika 24 hours ubunye ariko navuga bariko barahimbaza Imana muri kano kanya. Imana yafise amashimwe ariko yatsatse ko nawe ushima kugira akaryo. Imana ishaka gucira inzira kuko hariho principe ingingo ngenderwako. Kugira ngo navuga ngo amahame hari inzira Imana yaciyemo kugira ushobore kuronka ivyo yaguteguriye. Imana ariko arabwira abantu bariko barayikangisha ngo raho twaguhaye inka nyinshi. Imana avuga ati hamwe nosonza sinoza kubwira wewe ngo ndashonje shamfasha. Mwana wanje ndabira dufize nka tubiri basi. Ntivyo bakira Imana, sivyo? Nogize inzara sinorinze kukubwira kuko isi nibiyuze apana isi yonyene nibiriyo. Harano bagira ubutaka gusa batagira amazu utarayaho. Jewe n'isi nibirimo vyose. Kera hagire esclavage abaseigneur bita abaseigneur. Nuvuga yuko yaraguha itongo, ahuba ukarongora, ukagira umugore, ukarima, ariko ibintu byose ufise n'umugore wawe n'uwiwe. Umubonye uwo bita seigneur wacufukama. Uri ku farasi wayivaho gafukama kuko ashatse n'umugore wawe mugutwara. Uko n'uwiwe. Ibirimo byose ni muhemu. Imana ivuga ijambo ry'Imana ivuga n'umuhemu guhumeka. Niwe yagutumye uvyuka mu gitondo. Sivyo? Ya murongo 13. Ntabarakubitika ngaho. Bega nzorya inyama z'amapfizi. Indira gato. Nta muntu akubitika. Nta numwe cyane jeje nyina kubititse. Utarakubitika nturabitahura. Abantu bose bakora idodomba, ese amafranga yanje basha. Nta mafranga yawe, sa yawe. Amen. 13. Bega nzorya inyama z'amapfizi. Canke zonywa amaraso y'imene. Yumvire ngene bici nguvu ivyo bintu. Wewe wafashe inka yawe warakudanaza ku isoko ikagwa amafranga wayishe irava amaraso inyama umusoso akanyama urabiheba urabiturira biraduga imbere y'Imana urinde ko Imana ivuga ati aho mwana wanje mbebaza ko je nywa amaraso je ni zombi uyaza ko izo nyama je ndazirya uno chugira confusion kazaza negoto none Mana ndaziciki none yufuma nje ku isoko basi. Hari ahantu Imana ikira batwara. Hari ahantu Imana ikira dutwara. Hari ahantu Imana ishaka duce bugufi dutahure yuko byose biva kuri we kandi icubahiro cyose kibicaye. Aya mashimwe yose y'ibikoko y'ibitungwa y'amanuma y'inka si Imana yatanga ivuga gute? Yatanga ivuga ngo murongo 8 ngo biri imbere yanje. Murongo 8 biri imbere yanje. Irabwire ikintu kimwe ibintu bihumanye ntibiguma imbere y'Imana. Ibintu bihumanye Imana igira gute? Nkuri imbere yanje. Sivyo? Murongo 8 babonye sihugayira ibimazi vyawe vyoshejwe vyama imbere yanje na ntaryo. Bona amajambo bigumaho. Haleluya. Menabwiye ikintu kimwe. Ibimazi vyaguma imbere y'Imana ariko ntibyari productive. Nta kintu cyavamo kigaragara. Imana ishimwe. Urashobora kwikura senga amasengesho igihe kirekire uzongaruka muri bwa bundi kandi ugumushima usenga. Haleluya. Warasenze nta kintu na kimwe gihinduka kwera iki? Amasengesho yawe yagumye imbere y'Imana na ntaryo. Amen. None urashaka zo kuba gutyo gushika uzogere mu ijuru. Cyangwa ushaka kugira igikoreka? Ibi bifatana bimwe bya Isaka yavuga ati ndashaka kuguha ikintu gitandukanye na camwene wanyu. Ikintu kidasanzwe. Amen. Bazoguma bakuvuga ibihe byose no muzuvuga Imana ya Abrahamu ya Isaka. Siko? Hama yande
ya Yakobo. Iyo Isawu atadandaza, uno usotovuga kumana yande. Ya Abraham, ya Isaka, ya Esawu. Numva ikintu yahombye. Kwera umusoso gusa. Rero aha dusukaza mu 13 wasomye 13. Subiramwo. Mbega nzorya inyama z'amapfizi canke nzonywa amaraso y'impene. Nuvuga yuko hari ikindi kintu kiruta inyama, kiruta amaraso, nshaka gukora. Abyumva? Niba gikora nizoguma imbere yanje ntantajyo. Oya. Nukuvuga yuko hazoshaba action. Action ni kimwe kirundi. Hacaho ikintu gikoreka. Jina kurera amasengesho atumagira ikintu gikoreka. Haleluya. Narakijijwe 93. Gushika mu 2009 imyaka ingahe? 16. Amen. Imyaka 16 ndumusenzi. Bamuvuga ngo naka ndumusenzi. Nayenzi humusenzi. Ariko ibibazo byanje byaguma imbere y'Imana ntantajyo. Yo natahura ivyo kintu ndabigisha. Nuno munsi bikiri imbere y'Imana ntantajyo. Atakiravamwo. Haleluya. Hanyuma Imana yarantabaye. Mu 2009 ndatahura umurongo wa 14. Ye! 14. Utahuye uze unshikanire Imana ikimazi cyo gukenguruka. Chogira gute? Gukenguruka. Chogira gute? Gukenguruka. Action de grâce. Isumba vyose. Uyishitse kamasezerano yawe. Ya utaratahura 14. Utahuye uzobazi ubusa kino gitondo. Kuko niwe watumye ubuzima bwanje buhinduka. Niwe watumye haba action. Haba ikintu gikoreka mu ijuru kuko nahinduye vyose. Amen. Shokumaza none kandi washima. Narashima bivangatiranye. Bivangatiranye niki? No kwidodomba. Haleluya. Narashima bimeze neza. Naridodomba bimera nabi. Cyasanga byabaye nabi kenshi. Nubwo nidodombe kangahe kenshi. Gusumba aho byagenze neza. Ani wari danger. Y'abantu bashima imeze neza. Ko bashima imeze neza, uzoshima gake. Hari itandukaniro yo gushima Imana kuciri. Nje natawe mu 2009. Haleluya. Hari gushima Imana kuciri no gushima Imana kuco yakoze. Cyane iki kurakora. Haleluya. Iyo ushima Imana kuvyo yagukoreye, amen. Bizogora gushima igihe utabigaragara kuri wewe. Hari gihe ubuzima bwawe ugaca bukompara n'abandi muri hande yawe. Ikibazo cya mbere Mana kubera iki jewe? Kubera iki bandi baronka je sindonke? Haleluya. Aho amaze kuvyica vyose. Ariko iyo urashima Imana iciri. Ntimuvyumva. Gushima Imana iciri ntiguhagarara kubera iki? Kubera Imana igumira iciri. Ndabisubiremo abo ngani bavyumvise. Gushima Imana kuco iri. Ntuzoguhagarika, ntuzorambirwa kuko izogumira iciri. Sivyo? Kuko nyimba ari alfa na omega, biguma vyoroha. Biguma ari alfa omega. Haleluya. Niwashima Imana kuvyo yaremye. Haleluya. Niwashima Elohim. Izoguma ari Elohim. Niwavuga uti ni Adonai, Imana iri hejuru ya vyose. Haleluya. Bagogwa inkurumbi izoguma ari Adonai. Kumbe ushobora kubivuga atama emotion. Atabishobisho. Atamaranga mutima. Utabyishimiye. Ariko watahuye yuko hari ubushobozi mu kanwa kawe. Uravuga uti uko bisa kose biguma vyoroha. Uri Elohim. Uri Alpha na Omega. Uri Adonai. Uri Shama. Oh, uri Rohi. Niyo umungana wanje. Uri Jire. Ya. Vuga amazina y'Imana. Vuga ubuzima bwayo. Vuga turi Imana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo. Uko ejo n'uno munsi ruzohinduka. Yeye navyumva nahishuriwe ndaka baye nk'umusazi. Habwira Imana uko mera kose ndashonje. Singene fungura. Uko mera kose ndashafise inguvu zo kuvuga. Gushika nzogera ahantu ntashobora kuvuga.
ariko nzovuga turi Imana. Uri Imana, uri hejuru ya vyose, niyo waremye vyose, niyo utegeka, niyo ubona vyose, niyo ubona kure aho tutabona. Ibintu by'isi yose iri mu kiganza cyawe. Mu kiganza cyawe ari ubushobozi. Niyo majambo ukwiye kubwira Imana. Satani ashaka kuvuga amajambo kubera iki? Satani ashaka kuvuga ibitagenda neza. Hano Imana amubwira ati ibyo ugira byose ibimazi byawe biri imbere yanje, ariko nashaka kumenya yuko ntanywa amaraso, ntajya inyama, ariko hari ikintu je nkeneye, amashimwe. Hari kimazi cyo gushima. Iyi verse ya 14 ni hishurirwa, ni revelation ya Nouveau Testament, isezerano rishasha. Haleluya. Kuko imbere yahanye bose bari bazi ko ibimazi ari inyama gusa, ariko ngaha Imana avuga ati ikimazi cy'amashimwe mbega kibaye hacabiki. 23 verset 23. Umuntu wese anshikanira ikimazi c'ishimwe abampesheje icubahiro. Umvise? Wabyumvise? Hari inyuma wabyumvise? Haleluya. Haleluya. Umviriza, iyo utanze ikimazi gisanzwe ni vyiza imbere y'Imana, ntibikura imbere yayo, ibigumiza imbere yayo, kandi n'impfa gusa birafite icyo bikora mu buzima bwawe. Amen. Ariko utanze ikimazi cy'amashimwe atandukanye n'abajya abandi. Kubera iki? Amesheje icubahiro. Nimba ari Imana ikeneye ni umuntu ayiheje icubahiro. Guhesha Imana icubahiro biruta ibindi bintu vyose wokora. Shaka kujene 50 jours, amezi 5 wisonzesha atacubahiro c'Imana nubusa. Imana shaka uheshe icubahiro mu byo ukora. Abayemeje icubahiro kandi utunganya ingeso ziwe nzomwereka agakiza k'Imana. Izo ngeso akavuga niziye yasiguye neza, ari ama version yanabisigura neza. Abameje icubahiro kandi nuvuga nyagendera mu iyo nzira, iyo ngeso yiwe nziza, agatunganya ingeso ziwe. Numva ni kuvuga yuko guha Imana gutanga amashimwe ntibikwiye utari mu kugororoka. Hariyo sanctification. Haleluya. Ushobora kuba uri umuntu ari mu buzima bw'ubusambanyi, ushike mu yango ugura akanwa gutanga gushima Imana ngo birakomeye cyane, ngo natazira ndiko ndashtura. Uri Imana mana, waraye mu busambanyi, ubana n'undi mugore atari umugore wawe, hama ngo Mana nago ayishimwe yahe. Tunganya ingeso zawe, hanyuma utange ikibazo n'amashimwe. Ibyo bintu bibiri bigiye hamwe nzokwereka. Vuga nzokwereka. Ane version avuga nzogucira inzira, nzokwereka agakiza k'Imana. Agakiza bakora avuga sugukizwa ni salut, kutabagwa. Amen. Ndashaka kutabagwa nkanje. Turi benshi. Haleluya. Duhindura ingendo, uve mu buzima bw'ivyaha, watura amashimwe y'Imana, wihimbaza Imana uko bisa kose, ubuzima bwawe buteza guhinduka. Sivyo? Igihe cyose niko ndashima jewe, numva yuko nkuko niko ndategura nshira ku meza Imana, mbanzi ko Imana ikuranezerwa namashaka amashimwe yanje, Imana igire ngo amen. Hariho repas, sinzi ko murabona ahantu batetse neza, bagutumiye kakava akamoto kava he muri cuisine, kagaca munsi y'umuryango, kagaca munsi y'imeza, kagusanga muri salon, tampura amasaro n'abantu bahisha ryari. Sivyo? Kuvuye kure. Hari akamoto agusanga huri. Hari akamoto Imana yumva. Akamoto ni iki? Muhumuro mu Kinyarwanda. Akamoto n'umuhumuro, sivyo? Karazi imbere yawe, Imana avuga ati nivyo aya masaha ni meza, amapla ni meza, mugabo hari akantu ko numva hari reka rindira gato ngira ndondere uri ninde? Uya ninde? Yesu yakoragenda abantu 5,000 bamukikuje, bamusita, bamushaka ko gukira, bamushaka itangaza. Haza umugore umwe gusa amaze imyaka 12 ava amaraso, aravuga ati stop. Nibigiye gufasha rindira, mwese muranshaka, mwese murakana igitangaza, ariko hari umuntu ankozeko. Twakoze ko twese nivyo bankoze ko mwese, ariko sico kimwe. Akamoto garatandukanye. Kubera igatandukanye, kubera n'ufise ubushobozi bumvuyemo. Hari amashimwe tumushobozi uva mu Mana.
buzi imbere yawe kubera atandukanye n'abandi. Haleluya. Igena bitahura nacengira ubuzima bwa competition. Ndavuga ni Mana ndashaka muri kino gisagara ubaka moto kanje. Ari ibintu ushobora kugira bikanezera Imana. Imana ashaka abahizi. Bwami bw'ijuru abahizi. Nta kundi bikunze birakunze bidakunze mafu ni Imana none ngire gute. Imana ishaka ivyo. Imana ishaka abahizi. Nimba navuze Imana nimba ukunda amashimwe. Nimba ari umoto butandukanye manivo. Nacevuga ngira ntavaye akamoto kiwanje. Ngira nkarange ndondera ibirungu vyinshi. Kurondera ibirungu ni gute? Kurayo hinjizwa kwidodomba. Cyose. Umanuke muri wewe. Uje hasi. Ubwira Imana ko atavyushoboye wenyene. Haleluya. Wature izina ry'Imana. Uvyumva mutavyumvamwo. Ubuzere ko aho kantu karaduga. Hari amadosiye Imana baza kurindiriza banza muri. Hari umuntu hariya. Muri Amerika oya hariya muri Afrika. Hari agahugu gatoya kakweze presence yaje. Zaburi 23:3 cyangwa 4 mu Gifaransa. Ngo byagira hehe? Amashimwe. Ikimeze amashimwe ni uri kurategura intebe y'Imana. Amen. Aya maje ibize amashimwe aza kuvyigisha kenshi kandi wanavyigisha gushika mve kuri nosi. Amen. Nanda ngisha guhagaranga imbere. Amen. Ndahantu nicaye nakabando nzohamagara umwuzukuru ndabira kaga telefone gira selfie murumva rero bane banje amashimwe yakwega ubwiza bw'Imana. Haleluya. Nta kintu kiryoshe wo kumva Imana ikunezerewe. Wayihaye ikintu kimunezera sivyo? Abana b'Imana muzi bagenda imbere y'Imana kugira basabe gusa mbega ko hindura tukimvira gutanga natwe. Yavuze ngo banza uteke banza unzanire hama ninahaga ndaguhezagira. Amen. Iga rero kugororoka kuva mu cyaha witandukanye n'icyaha. Abantu bari mu byaha ihane. Kuko icyaha kiragutandukanya n'Imana. Yesaya 59:1 ngo wa mbere no kabiri ibiga bitanyo byanyu iyo bintandukanya namo sivyo igihe wihanye ukitegura ukaje imbere y'Imana Imana iranezerwa. Haleluya. Wow, nagomba tusome muri Mariko 11 ariko mwanyi kuragenda 11:12-13 tuza 14. Turabe Yesu ariko aragenda. Bukeye bamaze kuva i Betania yumva arashonje. Turamuta arashonje. Amen. Kuri bamwe n'ubu barashonje kuko arakeneye amashimwe yabo. Haleluya. Yumva agize gute? Arashonje. 13. Akiri kure abona umusukoni. Uri kw'amababi. Arawegera ngo kumbure yogira ico awusangako. Awushitseko niyagira ico awubona ko atari amababi kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni. Ndeka nabaza ikintu kimwe. Umusukoni watawuboneye yawurenganije sivyo? Dukoreshe logique humaine ubwenge bw'umwana w'umuntu. Yarawurenganije. Ni gute wogira ivyamwa atari igihe cya atari saison? Ke turabana twaratera amabuye ibiti by'imyembe ajya kuri clinique. Ugatera umviriza wavuye muhira midi wahaze ukaja gutera amabuye. Embe dodo. Arabagenda n'umunyu mu mfuko. Ugiye gusa kurajya umwembe kandi wahaze ukavura ryohewe. Iyo myembe hariho saison rero utaronka umwembe numwe. Atari ko igiti cyashavuye cyaduhindutse ariko si saison. Sigihe. Rero ibi bintu byabaye ntibyabaye par hasard. Yesu yagiye ugiti kidashobora ivyamwa kuko kirundi sico. Si saison yacu none mwashaka kibikure he? Hari abantu muri kano kanya bari muri saison badashobora gushima. Bari mu bibo bibishe bitaryoshe. Wabuze umuntu ukunda kontra yawe bayihagaritse bakurenganije nyene inzogera gusohore. Umva ntacu ufise utanga. Ariko nubwo bimeze gutyo Yesu araza ngo ndashaka ivyamwa. None Yesu ararenganya? Yesu narenganya sivyo? Yesu arakora icyaha. Bibiri ivuga ko ategeza akora icyaha na kimwe sivyo? Rero Yesu ntashobora gusaba ikintu udafise.
Haleluya. Nimba Yesu agiye kw'icyo giti yiteze ivyama, bisigura yuko igihe cyose Yesu ajya ashonje utegeza ko ufise ibyo umuha. Bisigura yuko wewe ukwiye kugira ivyama muri sezo nziza na sezo mbi. Mugihe bimeze nabi nuzokwisigura none si jewe raba bansohoye, ndakeneye ivyama, ndakeneye amashimwe. Nusigurira ngo bansohoye, ndakeneye amashimwe. Nusigurira ngo nabuze umwana wanje, ndakeneye amashimwe. Nusigurira ngo maze imyaka 10 ntaravyara, ndakeneye amashimwe. Abasezo tabasezo, ndakeneye amashimwe. Amen. Siko bavuze none ngo kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni. Yesu yakibiye ngo bamusukoni. Siwe murundi. Nta kundi kanodere kinojya basi nje kurondera agafi. Kuko wewe si wewe. 14 yavuze gutega piyo. 14. Arawubwira ati ntugapfe haruriye ku nsukoni zawe. Uravumwe. Uhereye ugashitsa ibe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Nuvuga bavyumvise ko yeriki. Yavuze hejuru. Niho ngo reba musukoni. Ntugapfe. Neze mara majambo dabaye desu. Na masayi mana ngitodo sishaka kudeseva no musi. Sishaka kugudeseva. Sishaka ibintu biteza kuri jewe utabironka. Ikintu ca mbere Imana ikeneye nishimwe riva mu kanwa kawe. Kwibuka ivyo yabukoreye. Mana bimeze nabi ariko sishaka kwibagira wa musi. Sishaka kwibagira ko ngaha ngeze ari uhangejeje. Nta buryo narifise, nta mashuri narifise, ariko waracinzira, adacika inzira, ndisanga ndi ngaha, ndagushima uko biri. Amen. Ayo majambo niyo Yesu aba yiteze kuri wowe. Agoye kumbwira ngo none Yesu raba, none si sezo. Urumva wagiye kuvuga ibintu bidahuye n'ivyo yiteze kuri wowe. Yiteze kugira ishimwe riva kuri wewe. Muntege n'umuntu nuba yuko nta kindi zosaba kuronka. Yayivuze gutyo ngo abigisha bowe bagira gute? Simbira ku 19. Iyo bugorovye yamava mu gisagara. Urumva rero yayivuze bukeye arakomeza umurimo bararyama arakomeza umurimo wiwe hageze ku mugoroba. Amen. Haciye amasaha hafi 28. Yabwiye wa musukoni yumviriza. Igihe Yesu yawuvuma wagumye sanavera amashami. Amababi yaguma sanavera totahaye. Sivyo? Hama 19 rero. Bugorovye uwo n'umunsi ukurikira. Yama ava mu gisagara. 20. Bukeye kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Umihe kwanza. Umuyaza ngo Yesu ngo vumye amababi. Umuzi wamaze kuma bisigaye byose ni chini. Abyumva kwahereye wa wundi nyene yabwira. Haleluya 21. Petero yibutse. Yibutse. Aramubwira ati mwigisha. Wa musukoni wavumye wakabiranye. Donc Petero yakikekeranya ko bizoba. Yaratangaye. Reka bimwe bavuga byabaye. 22. Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera. Haleluya. Mbiriza. Icyo Petero amujije y'umusukoni ko byabaye. Eske bihuriye no kwizera? Urumva bihuriye no kwizera. Aha ni inyigisho ikomeye ngaha. Amen. Icyo Yesu ashatse kuvuga yavuze ko yashatse kutubwira yuko kugira ushobore gushima mu bihe bibi hakenewe iki? Abari bavyumvise. Ntushobora gushima mu bihe bibi atakwizera. None umuntu bakuye mu kazi agashima Imana afite ukwizera. None umuntu yabuze umuntu akunda agashima Imana yafite ukwizera kudasanzwe. Kandi ijambo ry'Imana bavuga ngo ntushobora guhimbara muri Muhibura 11:6 ntushobora guhimbara Imana atakwizera. Yesu aberetse ati ukwizera niko kuzotuma mutanga ibibazo by'amashimwe mu bihe atari saison yo gushima. Ntimuvyumva. Twige gushima mu bihe byose. Amen. Gushima nukeneye kuvyiyumvamwo. Gushima nukeneye kunezerwa ubwa mbere. Aravuga ngo shima wowe shawa hezagiwe. Namwe murumva ngeka chawe none ndaje wowe shabikanga cyawe no shima. Namenye ko umuntu ariko arabwira nawe yagiye mu biriruta ivyo ari mu. Kuko harano shima Imana kabona ati gushima ni preparation y'akazoza yawe.
Imana yashaka kuraba yuko ushima muri bike kugira ikongere vyinshi. Ariko kubw'Imana ngo Mana niba amavyinshi zo gushima, izobwira ati genda ubesha abandi ntumbeshejeho. Kuko Imana ivuga ngo nimba ushobora gushima muri bike. Haleluya. No muri vyinshi doshima. Ntuzoze wemera kugira ngo ninahezagirwa ngo nzoguhezagira. Pastor, abapastor nibo bakunda kubibabwira. Abakristo. Pastor, ninahezagirwa nzogura imodoka. Ntacyo nta modoka ngurira, sivyo? Uzongura imodoka ni wanene wahezagwa ndavyemeye. Ayo nguri kirato gushoboye. Kandi wabonye ko cyapinze cya pasiteri mbwa bavuga ngo imodoka banza kure cyapinze usheho kimeze neza tubone ko umutima wo gutaha. Garagaza ukwizera muri bike ufise. Muri ibyo bike garagaza ukwizera kwawe. Kuko gira ufata amafranga yawe worihe waguze ikintu ciza salon nziza muri salon ukayatanga kugira ufasha abapfakazi ufasha abakene ufasha umurimo w'Imana ntushobora kubikora atakwizera. Kuko uvuga uti ntibibaho. Reka jesi maru kwezi nguma mute kuvera hama ngwiki ntibishoboka kenda mwe mutange shaka mwe mutange ariko rawo muntu wogenda kuraba kwandika amadepense agera ku kwezi yo wotangara numva aragira sacrifice kuvuga aratanga ikimazi kubera inda yiwe y'umugore wiwe n'iyabana biwe agira ibishoboka byose umwana yige mu ishure ryiza akiniga akibuza agaheba ibintu byinshi sivyo agagira amasacrifice kugira agubwe neza. Amen. Haimana ariko agati none jewe nanje bahanze urindesha wewe ufite byose uri Imana. Imana ishaka kwizera kwawe ntushobora guheba ibintu ndasukwizera. Amen. Turagice cyanyuma rero itanguriro igice cy'umunani Genèse chapitre 8 verset 20. Maze Nowa yubakira Uhoraho igicaniro. Aha ni Nowa cagiye yavuye mu bwato sivyo? Aha. Yabira mu bitungano vyose no mu bikoko vyose bitazira no mu biguruka vyose bitazira abitangira kuri ico gicaniro kwibimazi vyo koswa. Kweki yavuze ngo yagomba gutanga ikimazi sivyo? Ariko ngo yabira kwabira no gutora gufata sivyo? Arafata ibikoko vyose bitazira no biri pure. Amen. Kuko hari ibikoko byari impure. Amen. Muri ibyo bikoko harimo igikona sivyo? Rero avuga afata ibitazira agira gute no mu biguruka yafashe muri vyose bitazira biri pure bisigura iki? Yafashe ivy'agaciro, yafashe ivyo muhama cash. Amen. Ari abantu no munsi batanga ibyahumanye ibidafise valeur. Ndashaka mutahura ikintu kimwe, igidafise agaciro kuri wewe ntikigira agaciro ku Mana. Abandika mu byandike, ikintu kidafise agaciro kuri wewe nubwo wogitanga Imana yaba ikintu cyose uzoha Imana si amafaranga gusa, ikintu cyose uzoha Imana. Muranyumva? Ikintu cyose uzoha Imana ibanza kuraba agaciro icyo kintu gifise kuri wewe. Ya nibishasha kuri bamwe mwari muzi ngo ntihatari ngo raba kameme bajya batanga udukeya je nta ndifona bijya. Imana ntiri gukompara n'abandi muvyumve. Amen. Wagiye mu ishengero batanga 1,000 amajana 2 amajana 5 vuga kameme natanga 3 bajya ndabasumba. Imana iraba abandi ntiraba mugenzi wavyo yatanze. Amen. Ntiraba ubutunzi bwayo ni gukompara nayo, ni gukompara na mugenzi wawe, ikompara nande na wewe, ikompara na konte yawe. Ufise iki wewe utanze iki ndabe valeur yazo kuri wewe. Haleluya. Kumuchemushavura mwakoze Imana araba ivyo utanze ikaraba ivyo uha mabibo n'ivyo uha mu serveur muri restaurant kaci kompara. Jewe serveur mayibobo hama na jewe uhoraho tushire ku munzane turabe. Ndabakanya kuvyumvira. Bandanye muranyemereye mu bikoko vyose bitazira no mu biguruka vyose bitazira abitangira kuri ico gicaniro kwibimazi vyo koswa. Imana nezerewe ko yatoye la qualité, yatoye ibisa agaciro,
murongo 41 verse 21. uhoraho amotegwa n'umubabwe mwiza wavyo. Haleluya. Vuga utaramotegwa. Ariko atamotegwa agira gute? Anu iyo utanze ibintu mota neza aramotegwa. Tuvuga mu kirundi cyiza basi babara amatwi. Hari igihe amotegwa nabi. Amen. Bimota nabi, bihumura nabi. Ariko ibi byamose ikirundi kiragoye, ari ibintu byinshi utavuga. Ariho ngaha yaramotewe n'umubabwe mwiza wavyo. Umva yatoye pu. Amen. Bitazira, ntiyatoye ibizira. Haleluya. Soma bandanya. Maze uhoraho yiyumvira mu mutima wiwe ati sinzokongera kuvuma isi ukundi. Hari ingingo ikifatwa iyo utanze ibihimbara umutima wandiho. Nisha abantu bose b'isi yose n'amazi ariko kwera motewe neza ndabifuse ndahagaritse ntibizosubira kuba gushika no munsi ntibizosubira. Isi yose nizo kuvuga ngo hari abantu barapfuye n'imvura bigarukira hajya nyene nizoshika mu isi yose. Kwera Imana avuze ati ntibizosubira kubera iki? Kubera ikimazi kimota gihumura neza. Mu mutima we avuga ati hari ikimbiriza, hari igihe unezera Imana akavuga ati hari ingingo ntizagufata ntibishoka ntibyijana. Hari amashimwe atijana, hariho kimazi kitijana, hari ingingo ikifatwa ya nivyo byankuye aho narindi jewe. Amen. Hari amashimwe na Imana akavuga ati uyu muhungu ahangeza ahantu. Mikayeli uri he? Apana Gabriel, zana Mikayeli. Hari ama mission Gabriel adashobora. Hari ama mission akeneye Mikayeli nawe ameze nka Mikayeli. Ariko bivana n'ikimazi watanze. Komeza. Sinzokongera kuvuma isi ukundi. Sinzokongera kuvuma isi ukundi. Kuko kubw'abantu. Kuko imitima y'abantu yamogoreye gukora ibibi uhereye mu bwana bwabo. Amen. Kandi sinzokongera kwica ukundi ibifise ubugingo vyose nk'uko nakoze. 22 hereza kuri 22. Isi ikiriho ibiba niyimbura n'imbeho n'ubushuhe n'ici n'agatasi n'umurango n'ijoro ntibizovaho. Haleluya. Imana ishimwe. Noah yaranyigishije rwose. Tanga ikimazi kizima. Amen. Shaka kugira gute? Gufungura. Tanze mfungure hamana guhezagira. Mbega ugaburira ikimana. Hari igihe ufasha ku meza ukavya umuceri hakabamo iryo buye. Ukomenga ijigo ryavuyeyo. Sivyo? Hari ikintu ushaka kurya ukiyaza uti ibi bintu ni biki? Ni muhimana ibintu ifungura idahekenya amabuye. Inezekwa n'amashimwe. Ifata ingingo utofafashe wowe nyene kubgaye. Wow, ndikishararangiye. Amen. Amen. Umuntu akeneye kugerageza Imana mu mashimwe atarakizwa aze kwegera Pastor Pio. Sivyo? Abari kuri YouTube baraye nimero ziri kuza kugira ushobore kuba mu bantu batanga ishimwe Imana yemera. Utarakizwa nibishoboka ndiho abamugisha.